hanyuma ari famille kuki mudafasha abajene banyu kuriha amabiro kujya mu bafasha iyo bagize mariage kubarihira inzu amezi 3 amezi 4 erega naho no gushigikira umuryango canke umujene wanyu agize entreprise mufashe kuriha biro amaze kureka ko afise pra y'ukuntu bizomungura cumbwiye ati wenzo kuriha biro umwaka ibiro hajya hanyuma umwaka ni wahera tuzogira ibare turavyo bashitse ko hanyuma hari kuzoba na urihira nuwamara umwaka rose ibiraka tuzohagarika mugabo muri hira abana banyu amabiro bamaze amashure aba universitaire bafise amadoktora bafise ama licence bafise ama informaticien abahinga barimya borozi barihira ibanza bakorera akazi kabo bashoye kudandaza bunguke abakire baronka babasanga uvuye muri ADB gukora societe ntububaye mu entrepreneur wapi kweli entrepreneur n'ibindi bintu birebire hari amanga tutababwira dayere nk'ubu ntubwira bamwe bo cyane biheba ko ba entrepreneur hari ibintu tutababwira dufise amanga menshi tubitse n'abajya mbere badu uburenganzira bwo kuba aba entrepreneur ntavyo ayo mabanga asanga batayazi ati twebwe nyene turi aba entrepreneur y'ukuntu bino bintu bigoye umva ndabigisha rimwe nkababwira ukuntu ingwane muzoza murahura hari ivyo ntubabwira muca munabiheba mugabo nkizo ntambamye muri kwakora ama plan d'affaires muzitwararike imiryango ishikira abajana entrepreneur leta yoshaka kwashikira muri ico kindi kintu naco nyene umva yaradushigikiye iratwemera ko tushaka kugura ama entreprise muri ko mategura ama plan d'affaires iyumvire no kibanza muzokorera mwafise amahera y'ibiro eske ni muri IFS azoma uzoriha igihe kingana iki ko ushobora kugira entreprise ukamara 2 à 5 uri kora monta projet ukora ama système azotuma wunguka mwaka wa 6 urafise projet warayido cyane kuburyo uzoguma wirihira biro muze kuma ugwagwa nikubitire nimwumva ino video abajena entrepreneur n'abantu bakuze biyumvira ko bazi ubuzima tubamo kandi nk'izi realite bataraziciyemo nk'umuntu kumva ariko aragusigurira kuntu societe wayitunganya kuntu wo atwita amanga meshi umva twe turazi ukuntu bigoye gusa kuriha biro imyaka 20 turazi ukuntu bigoye kubaka ibiro turazi ukuntu bigoye kuyiriha wikoreremo turazi ukuntu bigoye kuyekipa urazi kugira ngo ugure ordinateur ya mbere ugure ya kabiri ugure kuri ordinateur 50 mu biro ukuntu biremereye wewe ugure classere ugure everything ugure ibinabiri murazi imyaka byadufashe arende ko nabwira abajana entrepreneur gura byitegurire babikore batekanye uko bigoye gushikako ariko ndiko kandi ndabwira abantu bimvira ko bakuze bagurisha imyaka gusa umuhura David kuko mudakora ukuntu kwimvira kwanza wewe urazi nico kuriha nimba ukora nkajya dufate quelque pare urazi wo guhijya biro ukoreramwo wowe abari uyiriha uyekipe ushenga amatara n'amazi uyikoropeshe uyasere security urazi buremere ifise rero mubonye aba entrepreneur ndabasubiriye bakoresha abantu bafise akozi bakoresha bari hamabiro bari ibitoro by'imiduga bari bayikifye amabiro bari amatara y'amabiro bari shamabiro imyaka 40 bajya abantu Imana iba yarabahaye ingabirano n'uburinzi bukomeye imbere yuko baha ivyigwa urumva nababwira nti hari ibintu ngira abantu hari ibintu nokwigira mbwira abadukurikirana aba entrepreneur bose ko barankurikirana babize by'ingorane mu entrepreneur agira ngayi wacu mbere no mu makongo ibintu mumenye ko bigoye ubigiye muri mushasha ntuzuvuye ngo ntibari barambwiye ari byo nokubwira nakubwiye byerekana ko n'umugugoye ari byo nokubwira ariko ini ntambara abantu bose batoshobora umuntu ushaka guha miliyari digenda ugira entreprise bikanga yagisha kugira ngo ndemeshe ugwaruka abantu bamaze za kaminuza bamaze amashuri yisumbuye abantu batanguje imigambi bize canke batize
kuvyerekeye kuronka aho bakorera ibikorwa vyabo. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma nta tsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Hello everyone, murakomeye. Musiga bashanda bavugisha kuki ndavugisha kujanye aba jeune professionnel, bajya abantu bakiri bato bipfuza gutangura imyuga y'ivyo bize canke ivyo bashakashatse. Murazi ikintu ngumana babwire ko uno munsi nikijanye no kuronka aho umuntu akorera akazi kiwe biho. Abandi bakenera nk'umurima canke igitunga cyo gutanguza, mugabo no museka mvuge biho. Wana nk'ibintu dukora dukora ibijanye na architecture, tugakora ibijanye n'ivyigwa bitandukanye, iby'inyubako zitandukanye, ama projet, turakora ibijanye na administration, ama comptabilité, communication, za approvisionnement, za logistique, zande. Murumva ko ivyo bintu bikeneye amabiro. Hariho abashefu d'atelier, amatera atandukanye nk'ayi wacu, hariho amasharuwa n'ibindi, ubukeneye amabiro. Rero no muziki gituma nshaze kubabwira kino kibazo nuko haba ngaha mu Burundi, je ko ngaha ni mu biro ya BMBC Group ngaha mu Kigobe. Ngomba kwayagisha kugira ngo ndemeshe ugwaruka, abantu bamaze za kaminuza, bamaze amashuri yisumbuye, abantu batanguje imigambi bize canke batize, kuvyerekeye kuronka aho bakorera ibikorwa vyabo. Je bwa mbere nababwira yuko naje vyarangoye. Muri 2012 na rimwe gutyo bwa mbere narafashe ibiro ntoyi mu Kamenge yangana nka 2 metre, imenga metero 2 kuri 1.5, ni nkavuga nka 3 metre kare. Kugira mu bitahure ajya amazu mubona mu makartie, inzu ntoyi ijamwe igitanda c'abantu babiri, bijye usanga beramwe nk'abana bato canke mu miryango minini. Kiya cumba gitoyi gifise metero 3 kuri 3, kiba gifise metero 9, metero kwadrato 9, 9 metre kare. Nukuvuga jere naba muri entiere ya niyo nakorera mu Kamenge. Mu 2012 umva imyaka 13. Hanyuma mu nyuma nsanga aho hantu ni elementaire cyane, hari musi cyane.
ndabona ko atabintu nshaka kuhakorera sinabika ordinateur ngo ntahe ndavuga nti yego naharonkeye ubuzi kamwe canke bubiri mugabo ko mvuye mu byo kuba ku muryango ko mpagaritse ibyo kuba mu muryango nkaba ngiye kwipangira inzu bwa mbere reka nzeze ndakorera homba cafata aka imprimante nene naraguze n'akaordinateur nko muri 2013 ndabishira mu nzu mbamwo yari chambrette na saro yari chambre na saro rero nkaca nkorera muri saro nkaca ndagira biro naho gufungurira nk'imvura iguye wacu uteka aho nyene muri saro udashaka guteka hanze kubera taba dufise igikoni nyene kiri izore neza ugashobora ukahakorera akazi ugaca unahafungurira ukakirira n'abashitsi turi kumwe hanyuma rero buhoro buhoro uko nagiye ndaronka akazi turimukira muri Asiatique turamarayo imyaka nk'ine turavayo tuza ngaha mu Kigobe tamaze imyaka ngira ngo nka hafi 5 nyene 5 canke 6 sinibukiye twashikiye ngaha murambabarira urumva shatse kubigira kubera iki shatse nimba ubona bwa mbere je namaze kubona ko ugiye hajya muri ADB kera hora yitwa API societe bayugurura minota nk'ibiri je naragiye no mahanga mu bindi bihugu gukora andi ma societe aye iwacu ngira niho hambere vyoroshe gukora company ndabashimira abantu bapanze ivyo bintu mu gihe ibindi bintu byinshi ngaho byuruka kukabibura bakanga kugusinyira n'ingoga mugabo ibintu bijanye no kwarujisira ama entreprise bipanze neza cyane nimba ho babona ko hari byo bazoryohoraho hazo bari amata avyaye amavuta mugabo kwarujisira entreprise siko kuba entrepreneur uza wumva abajene baje kwarujisira entreprise bagira ama conference de presse bifotoza ngo tuje ngo company ikora ibi nibi imbere yuko company ikora ibintu nibanze basironka aho bikorera ronka ahantu ababosi bagusanga ronka ahantu abakiriya bagusanga ronka ahantu abakwitora kene services bagusanga nimba uri umuganga ukeneye kuronka biro nimba uri umudandaza ukeneye kuronka aho udandaza nimba uri umurimyi nimba ufise expertise uri umuhinga urakeneye ahantu abantu bagusanga ikintu bita biro bantu banje kugira ugishikeko ibe stable cyane cyane nka twege twayihamiye kuko urumva hari abagira ama societe bagaca bagira amazu kwabase mu nyubako zabase bakaca baha n'imiduga gutonda ku kazi canka abandi nabo bakakoresha imitahe y'imiryango kuko tuvyipfuriza abana bacu yuko batogwana urugamba rwo guhera iyo ndiko ndababwira kuko ushobora kurikora rugwana kuko jewe narugwanye sivyo mugabo uri ku muntu rero ayihamiye abagatolika iyo baba kujya kuntu umuntu ngo yironderera byose akiyigira muri yagamukama ata muntu amufashije avuga ngo niwe yayihamiye ni kuvuga niwe yironderera ibyo batisimo ko murona abagatolika ko mwege mwigira n'abana ivyo kubatizwa nibyo kuraganira n'ibindi rero ni nahaye aba bantu bameze nka mitagato bavuye imuramvya bakava imwaro bakava igitega bakava ibubanza c'ibitoki hose badafise umuntu bakurikiye afise ibiro abaho imitahe abaho deplacement abaho imodokari abaho iki kino kiganiro niko ndavuga icukuntu mwotangurira A0 kirabaraba tuge niko vyagenze tugakora buhoro buhoro nkakora mu nzu nkashiramo imprimante nkashiramo ordinateur ukagura ordinateur ya mbere ugatangura ukabika amakereyo aho ukoresha ugatangura ukabika rotring aho ukoresha kera kwacapisha amapra kera nacapisha intoki twaravyiga kwishure abiga ubu usanga batabizi nko ngaho makaminuza usanga bigisha akoresha ordinateur mugabo nibaza ko ari akantu twashika ko twe badashikako rero
hakagera igihe rero biro mu kuyiriha ziba ingorane. Ndazi ngaha aba engineer, abahinga ba scientifique, aba professeur ngaha mu Burundi badafise amabiro ni benshi, twerigoye kugera kuri masuerema nk'ubu amazara zimvye. Twe ngaha dukorera abona ni hanini, dukorera ni hanini, usanga ufise amabiro atari makeyi. Rero kuronka imetero kare kwadrato zibiri biragoye. Rero nshaka iki, ugiye muri ADB bakakwemera kugurura entreprise kuri 50,000, nibaze ngo ni biro nguzoyira 50,000, oya kweri biro uzosanga iri hamahera menshi. Benshi afite ama entreprise batahana mu byumba byabo kubera byase ko bari hama biro. Rero muri ko murakora ama plan, bimwe bita ama plan d'affaires. Je muri plan d'affaires yanje muri 2011 sinakora ibintu birebire. Jewe nategura ibiro naho nzokwicara, nta miduga nashiramo. Nta miduga nashiramo. Biro iragoye kujya usanga n'abantu hafise imiduga y'akazi biri bagora. N'abantu usanga baraguze nk'akaduga mu kazi bakoze n'ibindi birigoye kuriha. Rero nimba ukiri kurarondeza ibi vyerekeye abajene entrepreneur bamenye ko bishoboka. Bikugoye n'uco uvuga ngo ntibikunda, oya. Urashaka kuza gukorera muri quartier iciriritse nk'akarorero, twege kera mu Kamenge yari giciriritse, ubu niciriritse, umwana ko ariko babaka ama etage. Woshaka gukorera mu Gatunguru, woshaka gukorera mu makate mashasha ajya meza zatenga, woshaka gukorera ku Muzinda, woshaka gukorera mu makate mashasha iyo za Kabezi, nuvuga atarashika umuji ngo hazimbe cyane, woshaka gukorera za Kanyosha, woshaka gukoresha iyo za Winterekwa, ruguru za Gasenyi hariya. Mugabo ugatangura ibintu byawe wifuza gukora, ni kuvuga ko bisigura ko project ushaka gukora rero uri umujene entrepreneur birakenewe yuko uyiharura neza, ukanamenya uti ko mbona aho nzoshobora kuri hari kuwinterekwa, kumana ari mu Gasenyi, none project yanje nizo kunzo yigurisha abantu bakansangayo. Twege nivyo twiga muri 2000. Ubwo urashaka gupanga programa, ugasanga iyo programa wayipanze nk'uzokora mu Irohero, nk'uzokora mu Kigobe, nk'uzokorera mu Kinindo canke ahandi hantu hari amabiro. Rero nivyo zose birajamwe mu gupanga plan d'affaires. Uravuga ati jewe simfise ubushobozi bwo kuja hajya bamitagata bakorera, ati mugabo ndabona nokorera ku Muzinda, none hari abakiriya bazo bari bande, nimba bizosaba ko abakiriya bava muri ville bakasangayo. Umwe mu myaka ya mbere nzobigenda gutegura abansangeyo, twe nivyo twakoze. Ndibuka abakiriya bansanga mu Kamenge baca biyumva kera nkini muto gitangura ino societe, umuntu agusanga akabwira ati agasaka imprimante muri saro niki yagwaye turo asamira mukorera amaplan n'ibindi byose bimeze ukuntu ukamukorera gaca kuriha, gaca kubaka, gacunguka nka 5 uri kuramwubakira inzu, ugatanga kwiyumvira kuronka biro rero muri ville. Aho mva twaja za Asiatique hegereye mu muji ko kugira ngo twariko turakura. Turi kumwe? Rero je ndavye hariho challenge kuvyerekeye amabiho. Ndaze hariho inzego zifasha, ibigo bifasha abajene entrepreneur. Mu bihugu biteye imbere, pa mu bihugu biteye imbere gusa, no muri Afrika biriho hoho ibintu bita co-working spaces. Ni ibigo vyubaka nk'ama etage, inyubako nini, hanyuma abajene bashobora kugira amabiro basangira n'abandi. Nkaje nkorero ugasanga mu hari muri batanu. Rero amashirangoma akabitanga ama sponsor ku bajene entrepreneur. Ivyo bigo vya leta, ba ministeri abijejwe bashobora gutegura inyubakwa kugira bafashe abajene bevoliwe, kuko urumva hari ibintu udakorera naho nabivuze, hari ibintu utokorera kure. Uno numu informaticien gashita gukorera mu kibitoki cya Rugombo, uri umavoka, wumva byose kuronka akazi kenshi. Rero aba bajene entrepreneur
je ndashigikiye ivyuko umuntu atazerinze ko natwe garushike ngaha twirinze kurondera abadushikana ngaha turi umuntu arakora ahereye ku byashoboka mugabo rero ko hari ibigo bivuga ko bifasha abantu gutera imbere muri entrepreneuria ni bagore nk'ivyo badukora handi babakotera amazu canke abo bakira ibigo bagira ama Silicon Valley aho abahinga b'abarundi bakiri bato batoca kugira bagira ama experimentation yabo mu bibanza batari canke bari hamake ivyo ni ibintu bidasanzwe abantu benshi batiyumvirako biragoye cyane kuronka biro rero turiko turabura abahinga benshi mu gihugu kubera bariko barabura aho bagaragariza impano zabo kubera kugura kota biro y'ibihumbi 500 miliyoni 5 miliyoni bigoye utarava utarikura ahagushikana hariya rero ibigo bishikira aba entrepreneur zo za payeje za ministere z'ugwaruka za ministere zo gushigikirana n'izindi zumva zifise izo ntande mashira hamwe twumva y'ama ONG mpadakono ngaha ashikira la jeunesse nibemvesise mu bijanye n'ama espace de coworking bubaka inyubakwa badashaka hase muri BMBC tubaha ibibanza ahantu bashaka kubaka inyubakwa ntizo bazimba abajene bahuriramwe ari 500 ukabura umu informatique ukabuzi yuko uri muri espace professionnel connecté mugakoreramo akazi hanyuma umaze kuronka abakiriya wenteresa baguha amasoko ugaca wimukaji wawe sivyo gacuru tanga akazi hakuguma mu nzu kabura ukuntu wegexplosa wimanifesta kubera abuze ahantu ukorera akazi kawe hanyuma gaca mpanura abajene muri ko mategura ama plan d'affaires iyumvire no kibanza muzokorera mwafise amahera y'ibiro eske ni muri IFC azoma uzoriha igihe kingana iki ko ushobora kugira entreprise ukamara 2 à 5 uri kora monta projet ukora ama système azotuma wunguka mu mwaka wa gatandatu urafise projet warayido cyane ku buryo uzoguma wirihira biro hanyuma ari famille kuki mudafasha abajene banyu kuriha amabiro kujya mu bafasha iyo bagize mariage kubarihira inzu amezi 3 amezi 4 ega naho no gushigikira umuryango canke umujene wanyu agize entreprise mufashe kuriha biro amaze kureka ko afise plan y'ukuntu bizomungura cyumbwiye ati wenzo kuriha biro umwaka ibiro hajya hanyuma umwaka ni wahera tuzogira ibare turavyo bashitse ko hanyuma hari guzobana urihira nutashobora nuwamara umwaka warose ibiraka tuzohagarika mugabo muri hira abana banyu amabiro bamaze amashure aba universitaire bafise amadoktora bafise ama licence bafise ama informaticien abahinga barimya borozi barihira ibanza bakoreramo akazi kabo bashoye kudandaza bunguke abakire baronka babasanga hanyuma bajene mwiyumvire mudashaka kuronka barihira mukurindira ko umva ibigo vya leta n'amashira mwe ko twabo abishoboye yo kuri ibyo bibanza byo kubaka ibibanza do coworking izo nembe zisema bagira kujya bigisha abanyeshure ukumwaka hakubaka amazu abajene bakorera mu buhinga bwabo bijya bintu bita Silicon Valley zo muri kafu za Amerika ntibigwe kubaka nukunyene bavyubaka nahantu abajene baca baza gukorera ubushakashatsi bwabo hateguwe na leta n'ibindi bigo bikeneye kudandaza ubwenge bw'abajene hanyuma hamaze imyaka 3 cuma entrepreneur amabanki atanga kwirukangako iki hanyuma kunjiriza igihugu rero ibiro iragoye kuronka hanyuma kindi ndabahanuye uvuye muri ADB gukora societe ntubaye mu entrepreneur wapi kweli entrepreneur n'ibindi bintu birebire hari amabanga tutababwira dayere nk'ubu ntubwira bamwe bo cyana biheba ko ba entrepreneur hari ibintu tutababwira dufise amabanga menshi tubitse n'abajya mbere badu uburenganzira bwo kuba aba entrepreneur ntavyo ayo mabanga asanga batayazi ati twebwe nyene turi aba entrepreneur y'ukuntu bino bintu bigoye umva ndabigisha rimwe nkababwira ukuntu ingwane mudoza murahura hari ivyo ntababwira muca munabiheba mugabo nk'izo ntambamye muri kwa ama plan d'affaires muzitwararike imiryango ishikira abajana entrepreneur leta yoshaka kwashikira muri ico kindi kintu naco nyene umva yaradushigikiye iratwemera ko tushaka kugura ama entreprise urumva sindiko mvuga ivyo leta yotworoherezamo niba bitubaza no bivuga mugabo
nk'abajene entrepreneur ibigo bibijejwe byosanga byunguye igihugu cyane mu myaka iza hamwe byo permeta ko umujene wese afite ibyo amatara yoro nkayekanira mu kubagira ama espace de coworking. Hanyuma niyumvira ko nibyo uraro jewe nkoreramo byo kubaka amazu hamwe abantu leta ibamenyereje gukorera mu bibanza biri hamwe bagushira muri hall mugasha mujya muri abajene entrepreneur 70 ngahe mwese yakira umukiriya wiwe ahantu hateguwe ngira bacavyumva. Abantu biroje ko no muri apartment baza kuba mu nzu z'ama apartment ivyo ko umuntu wese asaba akazu kiwe muhene nzu yiwanje ngo nzoba mu pangu yiwanje zizivye kuri aho mbona bisigaye bisaba uburyo abantu bubarengeye bica bigabanuka umuntu avuga ati nigenda natangura akazi nakorera muri espace de coworking nubu reko maze kuronka akazi reka ndondere apartment mu Bushinwa inkumi ntibwira umusore ngo murafise inzu imubaza ati urafise apartment mu Burusiya naho nyene nuko nyene usanga no mu generale aba muri apartment ego nibyo mariarite ntasa mugo ndavye kuntu ibintu bikora zimba ku isi no ngaha mu Burundi harimo harageze ko abantu bamenyera gukorera hamwe no kubana uburaro bari hamwe umakinjira iwe mugabo muri block imwe kuko bimeze muri abakati ya kera ibiti bikagwizwa ubu rero abantu kubera umuntu aheruka gukorana n'abantu bibaza ngo mwishire gusa no gukorana birakunda kubyo twege usanga no ngaha ku kazi kwigisha abantu gukorera muri horo baze baravugana baborana bigoye umuntu yifuza nshira mu kabiro kiwanje atamuntu ambona ujya kora kujya ku muri system anglophone abantu bakorera muri horo kugira service tagwe neza byose n'ubavyo nakwigirwa kandi rero no muri de bibanza de coworking sibyo aha uso ni kontere tamasije professionnel mwari kuyampera amafaranga ndiko nabigisha ukuntu mwokora ama plan d'affaires ntibabahende ngo uvuye muri ADB ngo ubaye entrepreneur sivyo naho woro nkiyo biro daire ukanayira amezi 5 urashaka kuzoyita kuko bigoye kuriha ibiro imyaka 5 imyaka 10 kuko namazu yo kubamo aho umuntu akikumusana nyine haragoye kuriha nkese biro turumvikana mumenye ko bino bintu bisaba planification à long terme hanyuma uri umujene entrepreneur ni wagera ahantu ubona umetiriza kuriha biro cyangwa ukayubaka uzomenye ko tiare yisi quelque part kuko ivyo biragoye cyane hanyuma ni wabona ugitinya biro uzumenye ko ugifise intambwe ndende yo gufranchisa iyo ni nyuma indicateur umujene entrepreneur arabira koko ariko arakura kubona ko ibiro atakayitinya sivyo ego hanyuma uri entrepreneur ukabona n'uburaro nabwo nyene inzu upanga uba muntu ukitinya nizo ni indicateur aho uba uri mu promoteur ukabona aho uba ukabona aho ukorera aho oye uri kora hametriza ucibona ko tiare isi mu byo uri kurakora sivyo kuko umuntu ntabo ma entrepreneur gusa ngo abamutunze ibi bintu abantu babimenye entrepreneur ni kujya ku umuntu abo murimye uburinyi bushaka kurasira ukakwigisha umwana nibiki ibindi ni nyuma ibindi birizana ni automatique ntumenya n'ukuntu byaje mugabo nimakaro usatira kumugwiza tunga kandi ni biro kwitinya uri buri kora biri ama etape banzu be stable mu kazi sivyo nuko rero je nibaza ko tuyaze neza muze kumpa ugwagwani kubitire nimwumva ino video abajene entrepreneur n'abantu bakuze biyumvira ko bazi ubuzima tubamo kandi nk'izi realite bataraziciyemo nk'umuntu kumva ariko aragusigurira kuntu societe wayitunganya kuntu wo atwita amanga meshi umva twe turazi ukuntu bigoye gusa kuri habiro imyaka 20 turazi ukuntu bigoye kubaka ibiro turazi ukuntu bigoye kuyiriha wikoreremo turazi ukuntu bigoye kuyekipa urazi kugira ngo ugure ordinateur ya mbere ugure ya kabiri ugure kuri ordinateur 50 mu biro ukuntu biremereye wewe ugure classere ugure everything ugure ibintu abiri murazi imyaka byadufashe ari ndiko nabwira abajene entrepreneur gura bavyitegurire babikore batekanye uko bigoye gushikako
ariko ndiko kandi ndabwira abo bantu biyumvira ko bakuze bagurisha imyaka gusa umuhura David kuko mudakora ukuntu kwimvira kwanza wewe urazi nicyo kuriha nimba ukora nkajya dufate quelque pare urazi wo guhijya biro ukoreramo wowe abari uyiriha uyekipe ushenga amatara n'amazi uyikoropeshe uyasere security urazi buremere fisa rero mubonye aba entrepreneur ndabasubiriye bakoresha abantu bafise abakozi bakoresha bari amabiro bari ibitoro by'imiduga bari bayikifye amabiro bari amatara y'amabiro bari amabiro imyaka 40 bajya abantu Imana iba yarabahaye ingabirano n'uburinzi bukomeye imbere yuko baha ivyigwa urumva nabwira nti hari ibintu no mbwira abantu hari ibintu no kwigira mbwira abadukurikirana aba entrepreneur bose ko barankurikirana babizi by'ingorane mu entrepreneur agira ngayi wacu mbere no mu makongo ibintu mumenye ko bigoye ubigiye muri mushasha ntuzuvuye ngo ntibari barambwiye aribyo nto kubya nakubwiye byerekana ko n'umugugoye aribyo nto kubwira ariko ini ntambara abantu bose batoshobora umuntu ushaka guha miliyari tigenda ugira entreprise bikanga umuntu yabiremewe umuntu Imana yaremanye umuhamagara bakamuha 100 akabishobora kubera bino bintu biragoye cyane kandi cyane mugire ibihe byiza umwe wese n'umuhamagaro wiwe hanyuma ntimuhave mwihuta cyane ngo mubuze Imana kwibafasha kugaragaza iyo mpano yanyu barimo yo kwa ba entrepreneur hanyuma ntimwiparature ngo mufise ngo murafise nifu oya nifu siko ko ma entrepreneur ngo ndafise biro uwo ma entrepreneur iyo umaze imyaka 10 uri ha biro udasiba mugire ibihe byiza.